Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye ndizeye ko muguwe neza mu vyanyu no mu banyu. Nje kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya 13 ukwezi n'ukumunani umwaka wa 2026 nje kubabwira ko ibintu bitameze neza ku mirongo y'urugamba aho abarenga 60 umwegeza asabwe bahasize ubuzima mu bitero biri muri teritware ya Karehe, aha ndavuga muri Kivu y'Amajepfo canke muri Sud Kivu, bimaze imisi ibi navyo bikongera bikagaragarira mu makomunike canke mu butangazo ryashizwe ahagaragara kuva ku munsi kuva ku genekezo rya 11 genekezo rya 12 no kuva ku munsi w'ejo. Lawrence Kanyuka asanzwe arongoye itumatumanako n'ibimenyesha makuru vyabo bibatangariza amahopa n'ubwicanyi bakora, yarabishitse ku mugaragaro ko barashwe bikomeye cane. Murabizi iyo bagize bombardement des civils, bombardement aveugle, haba habaye igikorwa kitoroshe cane. Turagaruka kandi ku nkuru y'igihugu c'u Rwanda aho bivugwa ko Paul Kagame ariko aragira amagendera cane muri Espagne, ngo babimukira babandi duheruka kubona binjiye mu gihugu ca Espagne baciye muri Ceuta canke Ceuta, biravana no kugena umuntu agisoma, bagera ku 59 bari hagati ya 59 kugera ku 60. Paul Kagame ngo ariko arabakoramwo business asaba ko yobakira mu gihugu c'u Rwanda. Ibi navyo mukaba muzi ko bitigera bimuhira kuko no 2022 yasinye amasezerano birangira bayadashwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turahaca naho nyene Donald Trump aho aheruka guha inama nkenguzamateka ariyo Sena ngo yemeze uwahora ari avoka umuburanira personnellement ku mutwe wiwe apana nk'umukuru w'igihugu, yaramuburanira mu buzima busanzwe aburanira we n'umuryango wiwe. Uyu nawe bikaba bitoroshe cane, ndaza ndababwira ukungene yatowe n'ukungene yarenganye bigenze gute. Yitwa Todd Blanche. Hanyuma muri Burkina Faso inyuma y'imyaka igera kuri 4 Burkina Faso yaraye idugije iritiro ry'igitoro, aho benshi babibonye nk'igitangaza kumva zuko Burkina Faso rimaze imyaka 4 mu bihugu vyinshi byo muri Afrika itariki iraduza igitoro. Ndaza ndababwire igituma canke ico babonye ko ari impamvu yatumye igitoro muri Burkina Faso kiduga. Muri Congo baraye biyamirije amaraporo ariko aragenda atangwa n'ikimenyesha makuru citwa Nature Communication kibesha ko Congo ngo yadandaje ngo amatona ari hagati y'2050 ya uranium. Musanzwe mubizi ko hano mu karere nahi wacu mu Burundi uranium badapfa gucukura, bisaba procedure ndende. Congo rero iravyamirira kure. Uku niko vyifashe aha ni mwido nido. Reka neza na neza tuyinjiremwo tuyimba ano makuru yacu inyuma ya kano karuhuko, kano ka video ngomba nkoreshe na ka video kampimbaye cane. Reka tukarabire hamwe hama tugaruke. Yes, nkuko bisanzwe aka ka video nkoresheje ndaje ndababwire na ka video kahe nagakuye he kubera iki nagashimye. Nkuko mwababonye n'abana bato cane bo kwishure bigaragara ko ari winners school. Imbere rero uko ndababwira rero neza na neza igituma ndagakoresheje barone uwo yarakabonye mu kiganiro narashize ko mwijoro n'ijambo umukuru w'igihugu yarashikirije ryo kwihaniza no kukebura abifuza guturumbanya umutekano gutera igihugu cacu ciza c'u Burundi baciye muri Red Tabara na FNL yanza bampema n'ibindi vyaduka bizoba vyivyikikije inyuma. Ndabaramukije rero mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndabifuriza kugira amagara meza, ubumwe n'amafaranga mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Ntirengagiza canke ntibagira gukengurukira mwe musanzwe mudukurikirana muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Iburayi, eka no mu mfuruka zine z'isi. Reka twanze duhera amakuru yacu neza na neza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka twifashishe buno butumwa. Uyu n'umugore
sinkeneye kumenya ngo avyaye kangahe canke sivyo nza kugarukako, ariko ni umwe ibinyamakuru vyo mu Rwanda vyashize ahagaragara, yitwa Pamela Mubeza, abandi nabonye basoma ngo Mubeza. Urabona ko aha yashizweko n'ikinyamakuru citwa Flash Radio et Television co mu Rwanda, kivuga ko ari mumwe mu bagishitse Minembwe, kuko turamaze kuronka amakuru ko iriya foto Pamela wundi mugenzi we Mangetengete Kazeze canke Kaze Kare ngo yayifotoreje mu Minembwe, kumvo nigeze kubasigurira kandi na benshi bariko barababwira babona kure, babya babikoze kugira ngo babone ko Pamela ashika kuri tere, ngo twe nk'abantu b'abasore nimba umuntu w'umugore avyaye kangahe ashika kuri tere, twebwe bitunanira gute kugira dushike kuri yo. Singarutse kuri Mangetengete, nje kuri uno Pamela, n'umurundi kazi apparemment bivanye n'ivyo avuga na pase yiwe canke nuko yivuga, n'umurundi kazi yitwa Pamela Mubeza. Iradiyo na televiziyo yitwa Flash yo mu Rwanda yanditse ati Burundi gira double point, the Queen Mother named Pamela Mubeza, who recently returned from Canada to join the Red Tabara movement. Baragize ngo amakuru y'u Burundi, wageze Burundi utuburungu tubiri, ngo umumama w'umwamikazi, bisigura kenshi bakunda kubita uku, Pamela n'umudamu, sinzi ko acubatse canke bimeze gute, sinje muri vie prive, ariko ico nzi n'umumama yitwa Pamela Mubeza. Aha bavuze ati ngo who recently returned from Canada to join the Red Tabara movement, ngo yavuye ngo heruka kuva recently, ngo heruka kuva muri Canada akaza kwiyunga na Red Tabara, umugwi wa Red Tabara, bayise umugwi wa Red Tabara, ariko abandi babita ibisuma, iterabwoba, abateroriste n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko bo bawise movement. Mugara bandanya ashira ngo a rebel group fighting the Burundian government, ngo umuhari w'inyeshamba canke w'ikiroberi ngo ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ngo has issued an important message stating that political change in Burundi must be something to be fought for. Ngo uyu Pamela, iyo radio ivuga ati ko uyu Pamela ngo yavuze ko ngo atanga ubutumwa bukomeye cyane, important message, ngo stating buvuga canke avuga ngo politike, guhinduka rya politike mu Burundi ngo ni ikintu umuntu ategerezwa kugwanira, bisigura gukura ubutegetsi, kuko politike ubutegetsi bari CNDD-FDD n'aba bayobozi. Ibi rero ngo ni Pamela Mubeza yabivuze. Pamela rero yarabikoze atabikoze, ariko nimba yarahiye akoba. Nabonye ikinyamakuru citwa Zoom in and out, ni page nshasha narayifollowinze, naye babwiye ikunda nayifollowinze kubera nabonye ikunda kwataka cyane, agira ama replique ari direct kuri izi zindi mbuga, abanyarwanda ba Pacifique n'abandi. Rero niwe yishuye agira ngo timbira ko Pamela, ngo wabonye ko Red Tabara ataco mwanze, kuko bari biteze nkuko nabibabwiye, nuko ndabivuga, nuko nabandi babivuze, bari biteze ko bamaze gushika hariya abajene bazoca barekrita benshi, ahubwo ko kurekrita 16 baciye bagita baromoka. Umwe ni muri bariya mwabonye w'imuyinga bayita Saidi, naramubashiriyemwo. Pamela rero avuga iki? Pamela yaje kubihaniza, yes ni hano. Pamela mukuza kwihaniza kino kimenyesha makuru cyo gitangaza makuru cyo mu Rwanda, yakoresheje amajambo akurikira, reka nayo nyene ndayagure. Pamela avuga uku: Pamela Mubeza, mise au point, rectification immédiate exigée. Ngo ebana mukosore, ndaje rero ebana nagwa nambaye ugwaga. Atakira arataginga Flash Info FM Rwanda a publié mon nom et ma photographie, kujya mwabibonye yakoresheje nguzina gikoresha n'ifoto yiwe, ngo me présentant comme une personne qui aurait quitté le Canada pour rejoindre un mouvement rebelle. Ngo imvuga nkuko mengo ndumuntu yavuye muri Canada ngo aza kwifatanya ngo n'umugwi w'ikiroberi. Ngo je demande formellement cette information, ndabibeshuje, ndiyamirije, ndavyanse. Je suis actuellement au Canada. Ngo ubu vugana ako ashirako ino poste, c'était hier, c'était pas avant-hier. Je n'ai pas voyagé en Afrique depuis plusieurs années. Ngo simperutse
kuja mu gufata ingendo zija muri Afrika ngo imyaka myinshi irashize. Ibi navyo umuntu arabiverifya, biroroshe cane. Hanyuma je m'excuse, akabandanya avuga guca, Pamela avuga uku gukurikira, Pamela abandanya avuga uku gukurikira ngo simperutse kuza ngo je n'ai pas OK, et je n'ai aucune affiliation directe ou indirecte, ngo nta n'imigenderanire canke kwiyunga mu buryo ubu canke ubundi, muri direct canke muri indirect, ngo avec Red Tabara, ngo yo Red Tabara nta migenderanire, nta buryo na bumwe ndayiyungamwo avec ngo ni aucun mouvement rebelle, ngo canke umugwi wose w'ikiroberi réel ou supposé ngo uhari canke wowe uri mu vyiyumviro. J'exige, asaba ngo iyi Flash FM la télévision ngo gukosora iyo information, la correction de cette information et la reconnaissance publique de l'erreur d'identification et la publication d'une rectification officielle sur toutes les plateformes où cette information a été diffusée. Arategetse yongera, arategetse asaba kino kimenyesha makuru cyo mu Rwanda ko ngo bokosora bagafuta bakanahindura bakanarokonesa ko bamubesheye kandi bagasaba n'imbabazi ku mbuga zose bashishije ko ayo makuru. Ngo je demande également à RIB, asaba ya RIB imweruka gufata Fabrice arongoye Fegwafa, nawo nyene amakuru namaze kuyegeranya, iki kanya kankundiye ndaza kubaha ikiganiro ciwe bwite mumenye Fabrice aziriki vy'ukuri, n'ibintu bitangaje cyane. Ngo d'examiner les faits, asaba RIB kuraba ivyo bintu ico kinyamakuru cakoze kimubeshera, ngo les faits de prendre toutes mesures appropriées prévues pour la législation rwandaise, ngo bisabye bivanye n'amategeko arabi bitangaza amakuru kuko ikimenyesha amakuru kibeshe gitanze nkuru itariyo barahanwa hano mu Burundi eka no mu isi nzima. Les publications liées et captures ngo rwandaise, les publications, les liens et les captures d'écran, akavuga ati ngo ivyo batangaje amalinki ngo n'ama screenshot nk'inyene nawe nyene yitangarije ngo concernés ont été conservés comme éléments de preuve, ngo akagira n'ubwo bako ibi bamwanditse ko abantu nk'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, abakurikirana ibiba mu karere mu buryo bucanke ubundi, ngo bo bamaze gutora amalinki n'amafoto y'ibi vyiwe bakabikoresha ejo canke hirya yejo. Uko niko vyifashe. Reka rero tuva kwa Pamela tubanze tuje muri Goma, aho mu mama mwabonye azibira imodoka avuga ko bamutezwa kumusubiza umwana wiwe Ebola idahari, ari faso ngo bazanye. Ni benshi bama babivuze, izo mpungenge barazifise, uko ari uburyo bumwe bwo kugira bamare abantu babesha ngo ni Ebola yabishe, barakunyuruza porte disparu bukeye ugacupfa, hameje baca gutangaza ngo ni Ebola. Uratwe umuntu wa Ebola batamukorako, atamuryango umuhamba baca mutwara kumuhamba. Uyu mama yakoze ibintu vyarijije abantu benshi, na no video ndayibonye navuze ati nukuri umuvyeyi azokwama ari umuvyeyi. Katurabe gatoyi hama tubandanye n'ibikurikira. Yes, nkuko mwajeje kumwumva uyu mumama avuga ati ebana ngonga nigonge nini nirudisha mtoto wangu hakuna Ebola, avuga ivyo nyene nako ndababwira mu ncamake, aho vyagaragaye ko muri za Ituri n'ahandi bavuga ko ari Ebola. Muri Uganda murana ko ata Ebola igihari, niho rero babakongomani bavuze ati ko muri Uganda ahari uduce yari yamaze gushikamwo ubu batakibivuga ibi nibiki, aho no bagiye kwiyumvira ko iyi ari mitwe boba barakinye kugira babandanye bazimiza banyuruza abana ba Kongo. Rero Kanyuka araza, tuje kuri Kanyuka Lawrence araza gatatabiza muri ya makomunike yabo, aho yavuze ibi bikurikira. Lawrence Kanyuka yayisohoye, non ça c'est de mardi, attends je vois ndabiyindi. Yes, niyo yasohoye, yarasohoye mu ijoro. Kanyuka murabizi imisi yose iyo M23 isohoye itangazo nk'iri riba bitoroshe cyane, nuko ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajepfo, Sud Kivu, muri territoire ya Karehe, mu duce twinshi cyane aho Wazalendo FRDC n'abafatanyabikorwa babo
baherutse gucucuma n'ubu bakiriko bacucuma bigarurira n'uduce twinshi aho bariko baragana numbi. Tubandanya tubaha amakuru, ibintu ntivyoroshe cane, murinze mubona bagira ibitwa amatwi babwiye nuko umuntu aba imbwebwe ya Sarambwe raditabara twigwaneho baba bavugutiwe umuti ku rugero rushimishije. Aravuga ati mise à jour sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa 12 août. 12 août. Aujourd'hui on est le 13, bisigura ko akavuga ivyaraye bibaye kuko ino communique isize ko saa 7 z'ijoro. Yes, mengo saa 7 z'ijoro niho je nayibona. Aravuga ati some les crédits ku munsi w'ejo, uno munsi turi kuwa kane, le 12 août 2026 à partir de 18h45 ngo kuva ngo 12 z'umuhinga muri minota 45 habara 15 gusa ibe saa moya z'ijoro. Les forces coalisées du régime de Kinshasa ont lancé des attaques simultanées à l'artillerie lourde contre plusieurs zones densément peuplées du territoire de Karehe, notamment Rumbishi, Chambombo, Chamatare et Gasovo. Ibi ni ibintu byari bimaze iminsi, yatanze no communique ariko haramaze iminsi ari imigwano. Rero kumvo z'uko babacucumye harapfa bagira abarenga 60 n'abandi, abandi barafatwa, ibigwanisho rutura birafatwa. Wewe yahisemwo gukoresha ino mvugo, bobo baba bariko barakominikana ku bwabo, babwira hari Paul Kagame, babwira Mubarak Muganga n'abafatanya bikorwa babo, abo bampatse ibihugu basanzwe babiri inyuma. Murabitswe amadrone n'ubundi buryo bwa communication kubruya ikirere bidakora abanyarwanda canke abakongomani, bikora ivyo bindi bihugu za Israel murabazi cane gose. Rero uko niko vyifashe, nko hapfuye, amakuru dufise nuko hapfuye abarenga 60, kumbura amafoto niyatangura kugaragara neza na neza turaza kubibasangiza mu magroupe mu buryo butandukanye, kuko naho twoyaronka murabitswa n'usanzwe tutayacishaho naho ibihe biba bitameze neza. Ces bombardements ont causé plusieurs pertes en vie humaine. En vie humaine. Donc bobo bavuze en vie humaine bakavuga ko ari abasivili, ariko turazi ico baba ko baravuga, nivyo nakonda basigurira. Hapfuye benshi cane ngo abagera ku 60 n'abandi, abandi ngo ni inkomere, hari abashizwe k'intoki, ariko aya makuru neza na neza amaze kuja mu tu video tugaragara, baba filime wazarendo canke abandi tukayaronka, turaza kuyabaronsa. Ariko atleta iyi ni communique yarayisohowe mu ijoro ya Lawrence Kanyuka avyivugira wenyene muri communique ngo hapfuye cause plusieurs pertes en vies humaines et contre de nombreux civils. Okay, bwambere yavuze ko hapfuye abantu, abasivile benshi nabo ngo barahunga amazu yabo bahungira mu duce tugenda dutandukanye, ngo cause un nouveau déplacement forcé de population. Mubabajwe nabo nimba bo muri Karehe ari bo bakubabaje, kweki imiliyoni n'imiliyoni ziri mu Burundi zitakubabaje uvuga ati turahavuye aho twatumye abantu bahunga, kuko naho mwoba muhafise FARDC na wazarendo bakiza kuharasa bazoguma bahunze. Kugira rero niba mufise susi yaba ama déplacement y'impunzi, ni muve muri utwo duce mwagiye gutuma abantu bahunga mwica imiryango yabo bagaruke, niho nzokumva ko muri abantu mufise impuhwe. Ariko zino mpuhwe nkuko nabibabwiye si impuhwe nyazo, ni impuhwe zo gutikugwa ikibombe baraye bariye. Iyi ni communique nayo yari yasohoye mardi, nayo nyene ivuga hajya nyene aho nababwiye ko ahantu hamaze iminsi bana kari Lawrence Kanyuka, bana katana follow ndamugirira, ariko amakuru yoyo ndayakeneye ndaja ko yatora. Yavuze ngo mardi 11 août kuwa kabiri itariki 11 à partir de 5h du matin, les forces coalisées du régime de Kinshasa ngo kuva mu bucagucagu bwa 11 Kinshasa n'abafatanya bikorwa babo, abashangwa za FDLR, bazarendo n'abandi nashamo n'igisirikare cy'u Burundi, ngo ont lancé des attaques généralisées à l'artillerie lourde. Ya communique nyene tel que copier-coller plusieurs zones densément peuplées du territoire de Karehe, notamment à Chambombo. Yayikominice mardi, yongera yikominika mercredi. Mwumva uburemere buri aha hantu, gufata umwanya ugafata communique ukayikora mardi ukongera ukayikora mercredi, bisigura ko haro perte ariko arasurinya cane, abwira boss wiwe, abwira shebuja ko ibintu bitameze neza ku mirongo y'urugamba. Chambombo, Changugu, mwava mwibaza ngo ni communique nzanye kabiri, ariko raba hejuru ni Lawrence Kanyuka nta follow namugiriye, ariko nakavuga ati ce mardi ya indi nakuramwo yari mercredi le 12. Ndibaza ko muca mubona ko abara makuru ari a jour ndiko ndabaronsa.
Territoire de Kalehe, notamment Chambombo, Changungu, Kaziba, Erumbishi, Kisimbi, Gafufura n'ahandi. Ces bombardements ont causé des morts, niko abandanya avuga ngo et des blessés parmi les populations civiles, niko ko nyine abandanya abishikiriza nko yabishikirije muri communiqué ya mbere akabandanya wavuga ati ngo on prend à témoin ngo la population, le peuple congolais muri ibi ibintu biriko birabandanya biba sinzi yo bo bariko barica abakongomani abasivile ko le peuple congolais va prendre au témoin kuri bande tuza turava ku mirongo y'umugamba ducishamwo gato ikijena kibonye nka insolite tugaruke gato mu Rwanda aho ngo mu Rwanda abagabo baryamana nabo bahuje ibitsina baryamana n'abandi bagabo bavuye ku bihumbi 18 bagera ku bihumbi 29 bariko barirukanga ku dusara bwayi kutuyoga kumvo zuko ngo zimwe ngo ni inganda ngo za James Kabarebe n'ibindi vyihetse inyuma turiko turatohoza ariko kumva ko abanyarwanda kuva ku bihumbi 18 vy'abagabo baryamana ku bandi bakagera ku bihumbi 29 ari ibintu bisanzwe ari droit zabo ariko twarabibabwiye ko Paul Kagame yemeye homosexualité kuva mu mwaka wa 2016 video narayibahaye abatavyibuka canke abatoba banemera ko Paul Kagame yabivivuye muraza muri commentaire hama tubaronse iyo video canke dukora ikiganiro tuyishire ngo bivana n'ivyo muzoba mwasavye cane gose aha rero ni mu gihugu cy'u Rwanda ibi bikaba byashizwe ku mugaragaro na n'ikinyamakuru cyitwa Ukweli Times eka n'amaraporo ugiye kurondera mu Rwanda ibi birahari kandi sagaseseshwa rumuri nkuko nabibabwiye mu ntangamarara tuve mu gihugu cy'u Rwanda tuje muri Burkina Faso kwa Traoré aho inyuma y'imyaka 4 Burkina Faso yaraye idugije iritiro ry'igitoro ikarikura ku mafaranga amajana 675 y'amasefa agashira ku mafaranga amajana 750 y'amasefa bisigura ko bongeye ko amahera agera ku 75 ku litiro ry'amasefa nari nababwiye mu ntangamarara ndaza kubabwira bimwe mu ba influencer canke mu baharanira bita kwa société civile hara muri Burkina Faso bariko barashira imbere ngo nuko ngo ibihugu vyinshi bihanamiye canke bibana bihanura bibe na Burkina Faso ngo biza kugura igitoro muri Burkina Faso ngo ngo kuko bobo ngo kuri Burkina Faso ngo ivyo bitoro biba bizimbutse rero bigaca bituma muri Burkina Faso ivyo bitoro bikena uko niko vyifashe turabandanya n'amakuru nkuko nabibabwiye muri Burkina Faso nuko vyifashe reka tubandanye na point ivuga ko Paul Kagame ariko aragerageza gusaba Espagne ngo imuronse bariya baheruka kwinjira bamwe muri bariya baheruka kwinjira mu 59 binjira muri Espagne mu nzira zitemewe n'amategeko ngo kugira abakire iyi deal muratwa yakoze muri 2020 akayikorana n'igihugu c'Ubwongereza bikarangira Premier Ministre mushasha Keir Starmer ashitse ku butegetsi yaciye avuga ati cette affaire est mort et enterrée igihugu c'u Rwanda kikaburanya ico kindi gihugu bikarangira gikubiswe ifufu muri ubwo buryo reka rero ndabakenguruke ndayifuriza kugira umunsi mwiza turaza kubonana kandi mu kindi kiganiro amakuru n'ubusesanguzi ciao ciao